ina mujandire ntacyo tudakora kugira duteze imbere abanyempano afise ibikorwa bitandukanye. Turaguhaye mwaramutse. Mwaramutse. Ameze neza. Ndashima. Ego kuri musi twaramutse tugendera iwawe twaje gutemberera meze neza afise akamwe muri keshi abakiriya ubona gute? Abakiriya ni sawa. Nakwiye buke. Be akazina kawe ninde? Nitwa Sengiyumva Christabel akazina keza uri bera nyera kintore nkeka. Yego cyane. Nuko rero ubakunzi ba Inamujani TV kuri uyu munsi rero ngira murabona ko twamaze kwishikira kwibara ry'umunani. Adandaza ibintu byinshi abashaka baza kugusorera arafise abayidite amapawa atangawizi n'ibindi. Hanyuma bera batubwiye yuko uri umunyempano. Ufise impano nyinshi. Bizo mpano impano zawe impano ukunda canke ukunda gukoresha nizihe muri izo? Okay, urakoze cyane. Impano ya mbere nkunda ndakunda kuririmba. Ukunda kuririmba indirimbo zo gutazira Imana canke z'abasarisi n'uruspa? Okay, ndakunda kuririmba izo guhimbaza Imana. Woducishiriza mu gaho kugira abantu bumve nyine kuri guhimbaza Imana. Akapera. Akapera. Yeah. Ubere amashimwe. Mwami Mana ubere amashimwe. Ubere amashimwe. Mwami Mana ubere amashimwe. Nako gusa none. Nako gusa. Ngira murumva gahogo ka Christabel n'agahogo keza cyane harazi kuririmba indirimbo zo gutazira Imana ndetse ngaho none gabera turetse ibyo byo kuririmba gutazira Imana akandi kazi ukora ka misi yose nakahe ka uvuga ati jewe aka n'umwuga wanje nkuko abandi bakuvuga kuri umunyempano nakahe? Okay, akazi nkora mu bijanye na tarafise. Yego. Ndi umusikriste. Ubu rero wewe ati jewe mu kunyonga nsumbya ntuze nivyo? Na cyane cyane. Ubiheruka ryari cyangwa usanzwe ubikora? Ndabikunda gose barashize nk'amezi abiri gusa kubera kumvuza akazi ariko ntibivuze ko nabihevye. Ariko ndabikora. None birore korohera kubera udandaza ibi ufise n'ibindi ukora mu rugo n'ibindi birakorohera ko ubifatakanya byose ukabikora no kuririmba no kunyonga amakinga n'ibiki. Ego cyane biroroha kubera yuko umwanya ni wewe ubupanga neza ukawo program ukamenya ati umwanya hashikiriwe iki uyundi mwanya ndakora iki bivanye na gahunda zawe bijya ntibibuze icyo umuntu akora urashaka kubizindukiramwo hamukagaruka ku kazi ka misi yose. Nko mu kibano iwanyu y'abantu bamaze kukubona kuri umunyempano ufise ibintu bikorwa bitandukanye yuri kuratembera umva kuvuga gute? Okay, barabinezererwa gose kubera yuko bavuga mu gishingo cyo kuja mu zindi ngeso mbi. Ego. Mba ndi okipe n'ibikorwa nkora, mba ndi okipe n'imyuga ndimwo, mba ndi okipe n'ubunonosi bw'iwanyu. Birabanezereza rero kubera mba ntandukanye n'ivyo bindi bibi. Hari abigeme benshi bavuga ati oya twege ntidushaka ko tumenya kunyonga amakinga kugira gute twikubire hajya twe turakora mugabo uvuga ati je byose ndabikora arivyo? Yeah, ndabikora kubera yuko ikintu cyose nta kintu kimwe cyo kunegrija mu gihe ubona ko kikwinjiriza uragira. Mbabare ndakubaza akantu nibaze ko kazoba karyoshe. None bera wewe urakundanye cyangwa urubatse? Umugabo wawe uraza kumva kandi ngerega. Sinubatse. Sinubatse ariko uri mu rukundo na cyane cyane. Ego. Nk'ure muhuye n'umushiri wawe kuri mu rukundo uwo muririmbira gute? Akaririmbiye kamutima umushiri wawe. Icyo kiba kigoye gose ako kumuririmbira. Antu wari umuririmbira n'umusinoma arabizi neza ko ubuzima bwanje ari ubwo kuhimbaza Imana. Keshi. Sawa. Hari n'abatubwiye yuko ngo bera arakunda gutamba na cyane cyane ndatamba ikizulu. Ikizulu nyene ikizulu. Yego. Ikizulu ndabikunda gose kuko kiri mu kintu numva ko ndi satisfait ndiko ndagikora kubera yuko kirampa amafaranga. Kiraguha amafaranga. Yego nakubwiye ngo nta kintu kimwe cyo kunegrija nubwo kaba akantu gatonya kinjiza
ati jewe ikintu cyo ari cyo cyose nshaka kukibyaza umusaruro nta kindi gusa na cyane cyane ego Bella wewe abantu benshi ndumva nk'ugwaruka na cyane abigeme hari abigeme usanga bakengera akazi mugabo we wavuze ati akazi kose jewe nshoboye kose ndashobora kugakora kuko ikiri imbere nuko nkora gusa nkaronka amafaranga ndetse urabona ko twagusanze n'ahantu uri kwadandariza ufise shopping yawe ari byose hari n'abantu bavuga ati tunurya mukobwa ko tumuza guma yicaye hajya ngira mwumva ko afise impano nyinshi bakunzi ba Ina Mujani TV kuri uyu munsi rero ngira ko murumva ko twatanguye gutemberera abanyempano zitandukanye uyu munsi rero uyu mwigeme rero ngira mwumvise ibyo ari karatubwira ni ibintu bizima hari n'abigeme usanga bikengera hari n'abandi bavuga ati ntitwokora bijya ntitwokora biriya mugabo bavuga ati akazi kose kamemba kajewe ni ngombwa ndagakora ati akaba gukura bakugira gutaba byose bikagenda neza yego cyane nta guciriye mu ijambo ugiye gusuzugura ubuzima ubutakaje ikintu kidasanzwe yego kubera ugiye kunegurira buri kintu cyose ushobora gukora buri kurica kazoza kawe kubera yuko fondasiyo yo kubaho ni uko uhera ku kantu gatonya ukazamuka kajya akantu usuzugura ubona ko umengo karasanzwe ntacyo ko kumarira akantu nubwo kuba kakwinjiriza meme sanfra ku munsi kajya kinjiriza sanfra uzoronka kinjiza 1000 mu nyumuro nka kinjiza 5000 mu nyumuro nka kinjiza 10000 gushika aho uduga ukagera kuri level wifuza rero nta kintu na kimwe cyo kunegurira ukore kandi ikintu cyose ushizemo umwete kiragenda neza nkuko we watanguye ukabugeze ngaha ngira muravyumva rero abantu banegirije akazi banka gukora akazi kubera kugaya ati Bella wewe atoya Jesse ukondi uhera kuri gato kakazana 100 200 dosa ngugeze ku bihumbi 100 hanyuma ukaja mu bandi bantu mu Burundi gwego abantu rero keshi ngaha canke haba mu gahi wacu mu Twitoki haba n'ahandi hari abantu bavuga ati oya twege bijya ntabyo twoshobora nakakamo batera yego urashobora kuba ushikiye dufate nk'akarero muri business yego birashobora kugutera isoni gutangura bivanye n'ukungene wakuze bivanye naho wakuriye yego ariko en plus bigutera isoni niho uri kuratakaza amahirwe ariko ikintu no bahimiriza ni kimwe ikintu cyose ukuyemo ica abantu urumva ikintu kiriko kiratwica umwanya ni kuyiha image ati simbe abantu baza kumbona gute ni nakora kijya kintu ni nabandi ko ndakora ibinye baza kumpa iyindi image baza kubona ko mengo ndasuzuguritse ariko mu gihe uzoba wihaye image ukabona yuko amaso y'abantu atacavuze kugira ngo ushobore gutera imbere wirengagiza iby'amaso y'abantu urishira ku ruhande ko abantu bashobora kukubona ukigira nk'uko umengo nta numwe akubona kandi ikindi naco ugashiramo umwete inguvu bisigura ko umuntu wese agiye kuri tere gukora aronka ushobora kugenda kuri tere bikanka ejo ukabandanya bigakunda no musi nimba kidashobotse icyo ushaka gushikako ejo kizoshikako mva mu rugendo habamo gucana intege bavuga ati nubwo uri muri ibi ntaco bizokuviramo ariko ikintu baterana kimwe nuko bagira umwete wo gukora ina cyane gose kubera kugira ngo umuntu atere imbere nuko aba yakuye amaboko mu mpuzo agakora bashiremo effort bakore ikintu cyose kiravuna kugira ushike umva uravunika kugira ushike ku ntumbero ushaka gushikako mugabo misi yose kugira ngo gishikeko bigusaba umwete bigusaba kugikunda rero nibabikunda bizogenda neza hari n'abandi uzumva bavuze ngo Jesse nonyonga ikinga sinzi ko nabaca babivuga ngo ndi umwigeme ngo rica rituma ntabisugi biki nk'ibyo nabone hari abantu nzi bameze uko bavuze ati twe nitwokora ibi nibi kubera ibyo nibyo numva twumva ngikora ikiganiro nakunda gutanga inyigisho kenshi yego burya ikintu cyose hariho wewe urafise ikizokubeshaho nugera afise ikizomubeshaho naje ndafise ikizombeshaho urashobora kuba wahisemwe wewe kurima ukabaho nundi agahitamwo kudandaza akabaho nundi agahitamwo gukora ikindi kintu cyose yiyumviriye mugakabaho rero basi umwete w'abantu uratandukanye ndashobora kumva ko ndiko ndakora bijyanye numva ndi fier kandi bishobora kuba binyinjiriza ndabikora mfise ico ndonderayo kandi ico nshakayo nkakironka ariko nimbivuze yuko ego abantu baravuga ko atari byiza ku mwigeme ariko
hari n'igihe usanga byaraheze atabizima akirimwo kandi bitavuze yuko yagendeye ku ikinga none wumva nico nawe kija gitangaza abantu kandi atakinga yagendeye ko ariko ugasanga byaramaze gupararangana amaze yarapararanganye wako niyo mpamvu rero ndakubwira umuntu wese afise arafise ikintu n'intumbero niyo ari karaja yihaye ati je shaka kuzoshika kwiki nzohera hanyuma shaka kuzoshika hariya cyane akaroho nyene uri akaroho iyo uri muririmbyi ushaka kuzoba ubundi muntu adasanzwe urashika intege hari igihe ushobora kuririmba ukaca wumva umuntu aririmba vraiment ukamengo ni umumarayika jewe kabisa ndirimba kwa kundi nanziki ariko gushiramo umwete wawe ukamenya ati uko biri kose nzoshika hamwe nifuza uremera uko kuvuga ko uko byogenda kose uko boguca intege kose ugakora kabandanya kiriko kirico burero umuntu aguciye intege ucuvyiviramo ariko sico gikora je nibaza igituma biriko biramera uko nuko umuntu akoze je agahomba nkuko ariko arabivuga bisigura wacha vate wanda bivuyemo reka mpindure mu yindi game iriya hajya uba wihenze nimba waje wapanze gahunda ukavuga ngo ubu ndagomba gukora dufate nk'urudandazo igihe cya mbere urahomba nta wamayunguka buri gihe ariko uko ushiramo umwete ukavuga ati nubwo byagenze uko reka nsubire mbandanye urabona ahantu habereye ikibazo ukabona aho wahombeye ukamenya n'ico ukwiye guhinyanyura ivyiyumviro vyiza ese yaba abantu bose biyumvira nkaho ugwaruka nk'ubu ukiyumvira uko nibaza ko atamukeneye wobaho bose bomenyera ingene bashobora kwibeshaho nk'ugwaruka rw'iwacu kera numva norera ubwira nuko dukwiye gukora amaboko mu mpuzu tugakora twebwe iterambere ryejo urakoze cyane mbere yuko dusozera iki kiganiro imbere yuko nawe tugusezera kugira ubandanye abakiriya ni benshi urabona ngo mwaza gusaba ibintu ubufumu nyike tukugora twashaka rero mu kudusozera dusozere n'akaririmbo mbere nyine akavuga ati jewe akakaririmbo vrema kapira gatonya ese uko none muzi wanje cyangwa muzi urumva zose zimbira wewe yo wumva yose kuzi uvuga ati jewe yanyatira ndumva ko ndakunda akaririmbo k'umuririmbyi araho kubera yuko kavuga ku bijyanye n'ubuzima akavuga ngo imvugo yiwihamye ugategeza umunsi n'isa byagenda neza ico nakare nico kiganiro twaturimwo ico washatse gushikaka imana ntabwo yakwiye amaboko ariko izogishikaka paka gishitse aho nyene reka mbabwire muri bimwe sinabona ico yavuze gihera ibyo bintera gutegereza nkomeye ko nivyo ntarabona zabibona nibyo narashika ko uzobishikako umunsi umwe one day uzobona ubwiza uruduka runini cyane mbera tugushimire cyane nibaza no hanyuma ntitwagukeneye mwizo mpano nyinshi ufise ko uzotwitaba nta kibazo cyane tuzogusanga aho uzoburi nta ngorane bakunzi ba Inamujani TV ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tukaba twatembereye umwigeme wo kwibara ry'umunani cyaba kigarukiye ngaha nibaza ko tuzosubira naho ubutaha kuri micro mwari kumwe na Eric Manirambona alias Mapata ikiganiro cyacu bashobora kugikurikirana kuri page ya Inamujani TV ciao